ba Muse TV turasubiye kubaramutsa nko kubibona uno munsi twaronsiba kujya kugendera Maître David DUSABE hano mubiri iwe awasanzwe akorera tuza kuyaga ku bintu bibiri na cyane bijanye n'amategeko aho tuza kuraba mbega iyo umuntu atunze inyamaswa afise igikoko igitungwa iwe yaba igitungwa ashobora gufungura canke izindi nyamaswa umuntu ashobora gutunga zibana n'abantu iyo bishitse umuntu akazigirira nabi uzitunze canke undi munyagihugu akazigirira nabi akazihohotera akazikubita canke izo nyamaswa nazo nyene canke ibyo bikoko atunze bikonona ivya murundi bikonona amatungo canke ibindi bintu byankenerwa by'undi muntu atari nyene gutunga ico gitungo canke ico gikoko bigenda gute amategeko avuga iki abihana gute iyo bari ingingo yacu ya mbere kibazo cya kabiri cyane amategeko nyene turaza kuraba mbega ugutorana n'iryari umwana atorana ku muvyeyi bigenda gute mbega ivyo bisigi canke ivyo gutorana kugira ngo abana basigarane ikintu canke baronke ikintu kivuye ku muvyeyi cyangwa ku bavyeyi babo ivyo tuza kuganira rero uno munsi na Maître David DUSABE ndayibutse ko ari umushinga manza hano mu gihugu cy'u Burundi akongera kandi akaba ari mushirahamwe mpuzamakungu rijejwe kugwanya ibuturire ku isi rifise icicaro mu gihugu cy'u Faransa. Maître turakora mu kije amahoro neza muranunga kumure mumvise izavuga ni ibintu bikomeye cyane kandi byo amategeko musanzwe muri inzoere muri vyo iki kintu cibitungwa inyamaswa abantu babatunze kumure duhere kuzi inyamaswa abantu bikorako inka impene intama ibi abantu batunga kugira ngo bibagire akamaro ibazanire akanyama bishore ku isoko babifungure bigenda gute iyo umuntu agihohoteye canke iyo naco nyene conye umurimo wa murundi. Murakoze cyane ivyo ni ibintu bibiri mumbaje nibazo bibiri bitandukanye hariho ikibazo ca mbere kivuga mu gihe murundi agihohoteye canke nyene ico agihohoteye ico amategeko akivugako gushika uyu munsi twebwe amategeko y'u Burundi sinkagiye y'Uburaya aho sanga igikoko bakigirira amategeko yaco ngo gifate neza ukigaburire gutya ugirente suko biri ku nka canke ibindi bikoko umuntu atunga mu rugo ni wewe ugitunga ubona coba kimera neza kikagirira akamaro ngo kuvuga ngo ugifashe nabi ngo hari umuntu yoza kwitwarira ngo agifashe nabi nta teko rihari gusa murazi yuko hari teko rivuga yuko inka kuzigaburira mu ruhongore ivyo navyo bagomba gukingira amabarabara gukingira ibidukikije gukingira izo nka kugira ngo nizigume zigerera ku misozi kubera murabona ko aho kuragira haze canke nzije konona imirima y'abarundi ivyo onye rero ntaco bisa bisana no gukingira inka canke gukingira ikindi gitunga umuntu abatunze oya rero ikindi kibazo novuga gikomeye kandi gifise amategeko yigenga mu Burundi ni gihe igikoko utunze igitungwa cononye ibintu vya murundi muri ico gihe amategeko y'u Burundi arakora nta tegeko mpanavyaha baca baja gushirako mu gihe ico gitungwa uba wari gitunze akarorero nk'imbwa mu gihe uyitunze warayikingije ishinge zijya zibisatse cyane nizo iriye umuntu aca agira ingorane kurusha mu gihe warayikingije nta tegeko riguhana mu tegeko mpanavyaha riguhana ririho ariko mu gihe wayikingije ukaba wayitunze neza ikarya umuntu mu gitabo kigenga imanza z'amatati ingingo y'amajana 258 iravuga ko umuntu akoze ikintu cyari cyo cyose cononera uwundi gituma uwagikoze mwikosa ariha ivyononokaye muga muri ico gihe urumva si wowe wagikoze ni imbwa yawe iba yagikoze wa muntu nyene gutunga iyo mbwa ni waja kuriha niwe aca kuriha duhagaze ku ngingo y'amajana 256 yo muri ico gitabo nyene kigenga imanza z'amatati ivuga yuko nyene igitungwa canke ugikoresha mu gihe kiriko kiramukorera arabazwa ivyo cononye yaba agicunze canke camutorotse
no kuvuga imbwa urashaka uyifunze ku isheni ikagutoroka ikagenda karya umuntu w'abandi niyo muvuza n'ibindi bintu biba vyononekaye yononye ni bucubiriya. Inka urayiragiye iragutorotse canke iravuye mu ruhongore iragutorotse iragiye ironye imirima y'abandi ni bucu yishura yose no iriha atandukanye kimwe kivuyemo. Nayo mategeko novuga mu Burundi ahari twakwishimikiza kubijanye no gutunga ibitungwa hanyuma kikagutorokana kikonona ibintu. Hari inka ushobora gusanga canke impene ziseka abantu zikoresheje amahembe zigaseka abantu ugasanga n'umuntu ashobora no kwitaba Imana. Aho ayo mategeko yo nkingo irabakorako irakora ku muntu nyene cyo gitungwa. Nyeri gitungwa ayo amategeko aramukorako ayo yo kuriha yo kwishura ibintu biba vyononekaye ahabica biza donc mu gifaransa no kuvuga ngo réparation civile. Mugabo penalma mu gitabo c'amategeko agenga imanza z'ivyaha code penal mu ngingo ya 18 haravuga yuko la responsabilité pénale et personnelle, no kuvuga yuko icaha kibazwa uwagikoze ni wagihanirwa. Bisigura ko mu gihe inka yasese umuntu agapfa uyu muntu so yabikoze iyo ninka so yabikoze kandi nta ruhara yabigize mugira ngo uyu muntu so yaba yayitumye iyo nka ntaco yabikoze. Ubwo hari gusamara ko yamaze kumutoroka yari nko kwisheni bayiziritse ariko yazitiye umugozi iraja kujya umuntu iraseka umuntu yaba imbwa canke iyo nka agitaba Imana. Nubona ko ngaha uyu muntu nyene yo aba yagize gusamara cyangwa uburangare. Gusamara rero cyangwa uburangare bigaruka muri ya mategeko agenga imanza z'amatati mu ngingo y'amajana 259 iravuga ngo umwe wese ategezwa kuriha icononekaye bivuye kuri we atari kubera gusa ico yakoze akibona ariko kandi kubera ugufata ibintu mineneko canke kubera kutaba amaso. Ingingo iratomoye neza niho bica bigaruka rero yuko uca kuriha ivyononokaye gusa mugapana kuja gufungwa. Tugaruka kandi muri réparation civile kuko ayo makosa akogwa n'ibitungwa umuntu ashobora kuyafungirwa arariha ivyononokaye gusa. Iyo bishitse rero akabura izo ndishi bikamunanira kuriha aho bica bigenda gute nihe ngingo nikiye gihano uyo muntu abakwiriye. Urubanza ruracika hanyuma bakavuga bati azoriha amafaranga atayaronse hace hafatwa ico atunze kigurishwe amafaranga yishugwe muga ntacija gufungwa. Oya hanyuma atwaje tugaruka hari ibintu bidafatwa na sentare no mu gihe amafaranga aba yabuze ari byo yo kwishura hari ibintu sentare naho urubanza gocika kucyo onye hageze gushira mu ngiro urubanza hari ibintu bidafatwa. Akarorero ni nk'inka imwe ubutunze ari ibesheje umuryango ni uburiri uburyamako ibintu byo kwifuka impuzu zo kwambara ivyo bintu bifatwa. Ibintu bija gufatwa n'ibindi byose bisigaye kiretse ibintu usanga bituma umuntu abaho canke abeshaho umuryango nk'itongo nibo yose. Itongo ari rimwe ryo kurima ntibarifata. Oya mugafisa yandi matongo canke izindi nka nyinshi barazifata. Ariko ahanye amateka kingira naho uyu nawe aba yagize aba yaguye mu iryo kosa kugira ngo nawe ntacapfa kuburyo donc sentare ija gufata ibintu byiwe n'umuryango we bagaca bangara canke bakabura ingene bifata. Tugaruke rero ku ibikoko bito bito umuntu abatunze nk'akayabu imbwa utuko abantu batunga bagendana natwo badashobora kuja ku isoko ngo batugurishe canke ngo bafungure nk'akanyama kavyo. Nk'imbwa iyo nyeneyo ayikubise cyangwa umubanye akubise imbwa iyo mbwa yo girafise uburenganzira ukayabwa arafise uburenganzira amategeko arakingira izo nyamaswa. Nta mateka hari natangwa ndabivuga nta mateko specifique canke yiharije avanga kubisa imbwa y'abandi ngo cwa no gucyanya. Oya kumbure mu gihe ikubise gakomereka bica biza muri yangingo y'amajana 258 yuko ico umuntu akoze cononera uwundi gituma abagikoze mu ikosa
ariha ivyononekaye no kuvuga uca kuvuza iyo mbwa ukayikorera byose bikenewe kugira ngo imbwa isubire kumera neza ugapana gufungwa. Umbure muri kahise ku Burundi hariho imanza zigeze kuba ngo zigoye cyane, imanza y'imbwa sinzi ko umugani barurebeye amugeze kuva aho bavuga ko imbwa yatumye nimba ari umwana w'umwami sinibuka nimba ari umukora mu kirimba c'ibwami habaye amatata akomeye cyane biturutse ku mbwa yibwe canke imbwa bayigiriye nabi ibintu nk'ivyo. Ivyo izo manza zarigeze kuba mu Burundi zikaba kananira abahinga. Shaje nta manza nk'izo ndagwako. Nta manza nk'izo ndagwako, ariko usanga kenshi n'igihe ngikora mu butungane wasanga ari umuntu yonesherejwe yareze kona umurima wiwe kaca komba kuza kurihisha indishi yakababaro. Ego nta bintu birebire nta bintu birebire byo kwanga gukingira ibikoko bwa mu Burundi biraza nk'ibyo vy'Iburaya canke iki. Aha mu Burundi ikintu gikomeye gusa ahanini ni kumbwa kugira ngo ntizije kurya abantu. Inkende hari nk'inkende kuba barikingije ubuyabu gutyo nyene ukagatunga hanyuma kanakugarana ku buryo katagira kataja kurya abantu hanze. Nta bindi bintu birebire. Abanyaburaya petete bavuga ko ibikoko bifise n'agaciro kuruta abantu. Ngabo Burundi rero inyamaswa nta mategeko azikingira nkuko tuvyumva hanze y'igihugu. Nta birebire. Tuje kumure ku yindi ngingo yacu ya kabiri iyo gutorana abana babigeme abahungu mu muryango. Yo usanga kenshi abavyeyi bakunda kuvuga ko abana b'abahungu ari batorana cyane, cyangwa ugasanga imfura niyo basigi ibisigi iyo ikazomenya uko ibigenza iyo abavyeyi bashengeye, cyangwa ugasanga umwana w'umukobwa guma yidoga naho yaba ari imfura umukurikira ari umuhungu, ugasanga umuhungu niwe afise ububasha burengeye mu by'umuryango, gutunganya amatungo y'umuryango. Bibi amategeko bivuga kuri iki n'iryari umuntu atorana koko iby'umuryango. Ubundi mu Burundi gutorana ni iteka. Wanagomba nta mwana n'umwe yateza ko badafise atorana. Nico gituma usanga no mu gihe umwana aba yavutse ahandi akacaza kuba mu muryango kuva kiri muto, bakamufata nk'umwana wo mu rugo, bakamwigisha, bakamwambika, bakamuvuza, ageze gukura hageze gutorana vyama bitera n'induru mu miryango. Bacava ngo umwana wo ngaha ngo umwana w'umurerano ngo umwana yajazanye ngo bazanye mu mugongo muhora mu vyumva. Amateka aramukingira ko atorana muri urwo rugo nyene, bamufashe nk'uwaho nyene. Nta mwana n'umwe adafise uburenganzira bwo gutorana. Wanagomba ni no mu gihe muhora munabibona mu gihe umuvyeyi ari nko mu gupfa arashobora kwandika testament canke kwandika ugwete ruvuga ingene ibintu bizogabugwa mu gihe azoba yarapfuye. Mukaca musanga nkuba karorero hariho umwana yamubereye ikigaba yamufashe nabi yagiye ngaho ntiyigenza nko umuvyeyi bigomba, agacandika ugwete akagaburira nk'abana bane, umwe dufate yarafise abana 5 akagaburira bane wa gatanu akamukuramo. Ifite amategeko ntabirekura. Mu gihe umuvyeyi amaze gupfa uyo mwana aritura sentare hanyuma sentare kabisubiramwo naho haza kubahiriza icumu yasize arazi dernier volonté ego testament. Donc umuntu kuyubahiriza sentare abisubiramwo bigaruka handi yuko atamwana atiza kuba ngo abure yatorana. Nico gituma rero aha cyo tuza kujanye no gutorana hagati y'abahungu n'abakobwa. Nico kenshi naco nyikora gitera ibibazo. Ubundi mu mategeko y'u Burundi nta tegeko ririho rivuga kubijanye no gutorana gusa. Byaragerageje ko iryo tegeko ryaragerageje kuja muri amashinga amateka ngo bagemeze muga murazi ko vyahereye yonye na nyakwigendera umukuru w'igihugu nyene icubahiro Petero Nkurunziza yaravuze yuko yari yagerageje kugira ngo arishireho mugagiye kubaza ngo abafasoni ngo baravyanga. Gushika zino saha rero nta teko rihari. Ariko mugiye kuraba uteranije amategeko atandukanye y'igihugu c'u Burundi arerekana neza yuko umukobwa n'umuhungu bateza gutorana kumwe. Naho uyu musi tariko bikorwa. Akarorero nk'ingingo ya 13 mu bwirizwa shingiro iravuga ko abarundi bose banganya iteka n'ivyo bakwiye kuronka bose. Ngo abene gihugu barangana agateka kandi amabwirizwa abakingira kumwe. Nta murundi n'umwe
azokumirwa mu vyerekeye imibano ubutunzi canke intwaro y'igihugu kubera ibara ry'urukoba rwiwe ururimi rwiwe idini ryiwe igitsina canke ubwoko bwiwe numva ko n'igitsina kizamo muri ico gihe rero n'ururimi rwiwe canke ugasanga umuntu yafutse donc urukoba yavutse ari nyamwema usanga ngo uyu ngo ni gihume ngo uyu ngo nta ntiyomarashwe n'abandi bantu amategeko urumva ibwirizwa shingiro muri 2013 arakingira abakobwa n'abahungu ku rugero rumwe ibitsina byose indimi zose ubwoko bwabo bakingira kumwe bisigura rero yuko ibikorwa kenshi usanga abakobwa nko mu matongo y'umuryango baca babahereza ico bita ngo giseke bagafata nk'umushinga ntahe yaratunze mu byo yaratunze harimo nk'amatongo 5 akaba yarafise abana 3 umwe w'umuhungu abakobwa 2 kacu usanga bagiye gufata muri amatongo 5 bafatoye rimwe ngo gaburira abakobwa 2 ngo yasigaye ay'umuhungu aya ni rero ni ku matongo bita ay'umuryango ay'umuryango mba ngombye kuvuga itongo riba ryaturutse kuri sekuru na sekuruza hamwe usanga bagiye barahanwa nabo nyine batorana papa baba yaratoranye kuri se wiwe donc kuri sekuru wawe bagaca bavuga ngo ni giseke murumva ko ngaho harimwo agahazi ariko ku matongo bita y'umuheto no kuvuga amatongo umuvyeyi yaba yarirondereye ngo papa yuwanje amatongo yoba yaraguze ku mafaranga yiwe yakoreye no kuvuga hageze kuyagabura haba ya ruguru haba ayo mu bisagara no kuvuga bayagabura co kimwe hagati y'abahungu n'abakobwa ico onye nta kibazo giteye ushika zino saha rero nibaza yuko nibinye vyuko atateko rimwe ririho rijanye n'ingene batorana ricariza rifasha muri uko kuntu kudafata kumwe abahungu n'abakobwa mu miryango muga bitabuza yuko naye matongo y'umuryango amwe navuga umuntu aba yaratoranye ashobora kugaburwa bakanganya bivana n'umuvyeyi wariwe hari umuvyeyi ashobora kuza avuga ati jewe naho nzopfa amatongo y'uwanje azatoranwe azagaburwe mu bice bingana hagati y'abahungu n'abakobwa ico gihe baragabura nta teko ribibuza ririho hanyuma rero hari n'ikindi kintu kiba gihora gitera imiryano mu miryango aho usanga abana badahurije n'iryari bagabura ku bisigi ibisigi babigabura ugasanga hariho abana bibera nk'iburaya n'abandi babino abiburaya bavuga ati nitubona akamaro kubigabura ntiharagera abino nawe ati none ko tutagabura twaba turiko turasaza abana biwacu ntuzabitera ikibazo rero ikibazo kica kivuga ngo none hagera kugabura ryari hagera kugabura mu gihe abavukana bavyemeranije mugabo mu gihe batavyemeranije umwe arafise uburenganzira bwo kuja kubisaba agitura sentare iyo sentare rero umuntu yitura ni sentare y'intango yaho ivyo bintu biri nkuko ingingo ya 12 yo mu gitabo kijanye n'iringanizwa kigenga iringanizwa n'ububasha bw'amasentare code de l'organisation de la compétence judiciaire ingingo ya 12 avuga yuko mu gihe abavukana badahurije ku kugabura umunsi wo kugabura canke umwaka wo kugabura umwe arashobora kwitura sentare y'intango yaho matongo ari agasaba yuko ibagaburira mu gihe naho ayo matongo birashobora no gushika ugasanga amatongo menshi ari tuvuge mu Kabezi ayandi atana ari mu Kabezi ayandi abiri ari mu Cibitoke ayandi abiri mu Ruyigi irindi rimwe Ingozi akarorero muri ico gihe umuntu acashingisha urubanza aho amatongo menshi ari no kuvuga mu Kabezi amatongo 5 muri ico gihe sentare y'intango yo mu Kabezi iki rubanza ivuga ko amatungo yose yogaburwa ayo matongo yose yogaburwa kavuga n'ingene yogaburwa akacavuga ati nayari mu Ruyiga gaburwa gutya nayari mu Bubanza gaburwa gutya Ingozi gutya amateka arabirekura ivyo navyo bikaba biri mu 1996 mu gitabo nyene twavuga kigenga iringanizwa n'ububasha bw'amasentare
hanyuma kubijanye nuko umwe ashobora gusaba yuko bagabura bitekanijwe ingingo ya 25 y'ibwirizwa rigenga amatongo code foncier ibwirizwa donc yo mu gitabo y'amategeko agenga amatongo mu Burundi. Ingingo ya 25 ivuga ngo umwe wese mu basanga itongo arashobora gusaba ko rigaburwa naho hoba hari amasezerano canke ikindi kibibuza. Ariko abasanga itongo barashobora kumvikana kutazorigabura mu kiringo gishingiye. Nimwe natangura mvuga. Mugabo murumva yuko iyo ngingo iratomora neza yuko atamuntu yofatirwa mu kimugongo ngo niwe ntugabura kandi mu gihe bakeneye gukuramwo utwiyiwe. Hari ikindi kibazo gikunda gushika anje mba ndiko ndabwira ku bibazo nkunda guhura navyo kenshi usanga abantu usanga bariko baranyitura. Ugasanga umuvyeyi umwe yaritavye Imana cyane cyane umugabo hasigaye mama w'abana bagaca bahaguruka icaremwe haguruka ati tugabure bakaja kubwira mama tugaburire papa yarapfuye kamengo mama we ntaco yaramaze tino n'amateka bivuga ko iki umugabo n'umugore ubundi hajya barasangiye ivyabo mwana agomba biranagera kure umugabo ntafise n'uburenganzira bwo kugurisha itongo canke itimuka ni kuvuga inzu itongo ibintu bidonke bitimuka mu gihe batimeranije n'umufasha wiwe umugore wiwe. Ivyo navyo bikaba biri mu ngingo y'ijana na 122 yo mu gitabo kigenga ingo n'imiryango yavuga yuko iyo umugabo atariho canke atabasha afise umugore aca musubirira muri iryo banga. Ni kuvuga ahamvuze mu gihe umufasha umugabo seruga aba yaragiye aba yaritavye Imana umugore ni kuvuga ko ari wacagira ububasha bwose kuri ayo matongo kujya kuko bari ko bari babiri. Naco ikijanye naco uko amatongo basangiye n'ingo y'ijana na 126 yo muri gitabo nyene kigenga n'imiryango ivuga yuko abubakanye batavyemeranije bose atanumwe afise uburenganzira bwo kugurisha canke kugwatiriza canke kugaba amatongo y'urugo inzu canke itongo ryo gukira umuryango mu gihe batavyumvikanye. Naho umugabo yoba agomba gusohora umwana wiwe nta burenganzira bifitiye bwo gufata itongo aragabiye umwana batavyumvikanye n'umugore wiwe kuvuga umufasha wiwe wo bubakanye. Rero aha ngombye kuvuga iki abana rero basigaye mu gihe papa wabo yarafuye badahendahenze buhoro buhoro nyina wabo kugira ngo aramye n'abagaburira canke abagabira nibo mutwara muri sena ngo natugaburire ku ngufu ntibikunda kuko ni ivyiwiwe ni ivyiwiwe bacamurindira nawe akazofata ingingo canke Imana. Mugabo kandi naho muri ico gihe erega uyo mufasoni zuvuga ngo abigumya kugira ngo abigumye gusa abari ivyo kugira ngo areresha abana bakure hani gusanga n'abana bakiri inyuma bakiriko barakura. Cyane gatinya ko bohava abagaburiye akiri muzima nawe yobura akabura ingene asubira ico abamubeshaho ni ibintu yironderewe n'umugabo wiwe umucance wiwe muce mushira kwiteko ngo abigabagaburire hanyuma hamwe yoramba naho acabaho gute bigorana. Mugabo naho hari ibindi bihora bishika ugasanga umugabo yaravyaye hanze ugasanga uyu mwana yavyaye hanze yitavye Imana yahora namufasha. Muri ico gihe uyu mufaso nasigaranye urugo ateza kumafasha wa mwana mugihe atabikoze gutyo naho umwana afise uburenganzira wa undi wo hanze uca yitwara agasaba yuko nawe abandanya arugira uburenganzira ku bintu vyasizwe n'umuvyeyi wiwe kuko ku batabizi abana haba abavutse bice mu mategeko novuga dans le mariage umugabo n'umugore barubakanye barasinye muri état civile cyo kimwe n'abana bavutse hanze no kuvuga bamwe bakunda kwita ngo na abana bavyawe hanze ivyabo nkoreshe ivugo abarundi bumva benshi abo bana uko ari babiri bose baranganya uburenganzira naho tubayira bandikishije muri gitabo c'amavuko kukwandikisha arabavutse hanze birafise inzira bicamo umugabo ashobora kubikora kugomba kuko yavyemeye ko umwana yandikwa atama kukekeranya afise ku mwana ko ari uwiwe mugabo kandi birashobora no guca mu ngingo ya sentare birashobora guca mu ngingo ya sentare
nyina w'umwana uyu donc yavyaye yavyaye ko akaja kwitura se ntagasaba yuko umwana yandikwa mu bitabo akandikwa kuri se wiwe yamuvyaye ivyo navyo uwo nyina w'umwana arafise aca yerekana ivyemeza ivyotuma uyu mwana yandikwa kuri uyu mugabo nk'ama message bagwandikirana no kubuga bwateye imbere bikabona yuko bahora amafoto warabasangira bariko bararyoherwa basanga baraterurana basomana kuri plage nico gihe rero biragoye kuja guharihira umuntu mwaragendanye yuko umwana atari gwawe cyo tumagira bava ngo umwana minwa na nyina naho yo mukwegurira akatari wawe umugabo nawe warasama ugasanga mwaragenda nawe rwo wandika ama message ataca ntaze ivyo biragusha umwana aca kujako hariho kandi n'umwana gwisanga waranse kumwandikisha ariko ugasanga bane wa muri Minervare mahera y'ishure bamwambikana wamugaburira bagira hande mu gihe nyina w'umwana ashoboye kuvyerekana ko ari ko wagumye bikora aramukwandikako birashobora no kunashika ugasanga ntiyarumwe n'umwana w'iwawe birakunda gushika Barundi benshi bavuga ngo biba Yozefu muretse ugasanga nizo nivyo biramaze kunshikira akatari gake ngaha baza kwitura ugasanga umugabo atunze umwana imyaka 4 suwi wiwe ariko nyina ugaza wumva inyuma y'imyaka 4 se w'umwana karoro nkuko usanga yari umusore muri kaminuza yamuteye inda umudamu nawe asanzwe yubakiye agaca atinya kugira hano kuvyemanga ko ntafite cyo ufashe uyu mwana ko nyine ukazubona rero umuntu yaramaze gutera imbere akora nko muri Oberi Nations Unies agomba gutora umwana wiwe rero aca bitangura kuba ikibazo nyina w'umwana bamubaza ati nivyo n'uyu onye wumva ubundi ati none ubu nareze imyaka ino umwana atari uwanje ate nuko biri nivyo rero birafise idangene bica bigirane bikorwa umwana kandika kuri se wiwe ukuri biramaze kunshikira ugasanga yaramaze imyaka 4 hari undi yaramaze imyaka 11 umukobwa se umwana habo bati ndakeneye ko munyandika none uyu muvyeyi asigaye afise abana dufate 3-4 muhira umugabo we akaba yaritavye Imana yaravyaye hanze akaba atigeze amenya uyu mwana wo hanze uno munsi haraje abantu bati papa wewe yitavye Imana kandi dukeneye ibisigi dukeneye ko mumuha kuvya papa wiwe ariko mama asigaye n'abana basigaye batigeze bamenya ko yavyaye hanze ibihoho uyu mwana arafise uburenganzira bwo gutorana ngaho atigeze uyu mwana atigeze yandikwa amateka aravuga yuko urubanza rwo gushinga kugira ngo umwana yandikwe canke azoje gutorana mu bandi uyu atigeze yandikwa rushingishwa inyuma y'umwaka uwo bikeka ko ari se yitavye Imana nukuvuga ko inyuma y'umwaka uwo bikeka ko ari se yaritavye Imana ugasamara ntuje kugira hano gushingisha urwo rubanza imisi 360 iheze nta burenganzira ufise kuja gusaba ikintu nyene umwana yitavye Imana hanyuma iteko rikongera ko yuko uyo mwana uteza kuja gushingisha urwo rubanza imbere yuko bagabura ibisigi vyiwe kandi urumva birumvikana ugiye kuja kwitwara ngo nkeneye ngo umwana yandikwe kuri nakanya kwigendera baramaze kugabura baca kugira ngo garukana ngo byose ngo tugire ngo hari umwana wundi yadutse ivyo ntibikunda amateko yagomba kugira ngo kinge ntaba kajagari mu miryango no kuvuga inkumi canke abakenyezi bazi yuko bavyaye bakavyara n'umugabo batubakanye nejo bishitse uwo bavyaranye akitaba Imana babifate mu mutwe yuko baziza guca baja kugira hano gushingisha urwo rubanza hakiri kare kuko ari abapapa usanga kugira ngo mu muryango bimutera ikibazo avuga ati banje ntawe nzokwandikisha nzoguma ndamufasha gutyo nyene ariko bibibanga je nzoguma ntanga ibirezo vy'umwana muga kwandikisha ho babonetse evidence ukurazi yuko icemeze ko navyaye hanze urazi yuko muri etat civile hakora abantu tubana mu kibano ni agatinya kwandikisha umwana muri ico gihe rero abishitsa akitaba Imana umwe uwumva yahora afashirizwa mu kinyegero ateza guca shingisha urubanza hakiri kare imbere y'umwaka yitavye Imana no kuvuga urazi kenshi mu migenzo y'Kirundi baganduka ku muntu nyuma y'umwaka umuntu uramaze kuja kumuganduka ko bikare bakamuvaho ku rupfu nta burenganzira bwo kugaruka kuvuga uyu yari wiwe ugati ivyo atavuze turiko turaganduka ngavugire mu bandi ivyo atavuze turagabura ibintu uyu munsi yadutse gute Maître David hari ikindi kibazo gikunda gushika umumama yararongowe kundi mugabo uyu mugabo akemera akarera umwana akamwitirira akamwandikisha byose akaba ari we gushika umwana agera mu bigero ariko ugasanga mu nyuma haje umugabo we se wukuri
aje gukenera umwana wiwe ariko atigeze amwandikisha yandikishije ku wundi aha bigenda gute umwana rero mu gihe aba yanditse ku wundi no kuvuga banditse ku rujya mugabo basanzwe babana mu nzu umugabo yavyawe umudamu yamuvyaye ku wundi mugabo mu gihe bikeneye yuko bihinduka amategeko avuga yuko ujya se yamuyanditseko abanza kuvyemera yuko umwana murekuye mu gihe yanse umwana n'uwiwe akeneye kuzana gutorana ibisigi kuri uyu atamwandikishije akeneye gutorana ibisigi kuri atamwandikishije bisabwe nande ari umwana bikeneye kuvuga ati ubunye uyu papa yandeze arakenye ujya atandeze ni watunze nk'ivyo bishitse n'ivyo nyene birashobora gushika umwana aguma aho yanditswe agatorana aho yanditswe ngaha nta burenganzira bwa hariya kuri se w'amaraso bwite amurekera Maître David tugushimire cyane kuri kano kanya muduhaye tuhaganira ibintu byinshi cyane kubijanye no gutorana nabo kandi n'ibijanye n'ibikoko abantu batunga uburenganzira bw'umuntu n'uburenganzira bwabyo tubashimire cyane kuri kano kanya muduhaye murakoze cyane ko n'ikindi gihe mu nkeneye nzobita murakoze cyane ni Patrick Paggio NIYONKURU rero muri kumwe muri kino kiganiro cyacu turi kumwe na Maître David DUSABE n'umushingwamanza akaba kandi ari mwishirahamwe mpuzamakungu rigwanya ibiturire ku isi rifite mu gihugu cy'u Faransa. Tuzosubire mu bindi biganiro byacu nk'ibi na bye bye.